kuko bajya bose bavuga ufise usanga ari inzu quelque part ugasanga abantu barunzemwo des dames principalement barunzemwo muzoze muri ama quartier ngira ngo muramaze kuzibona bo bakubwira bati turagira formation turabigisha guteka muga au fond ugiye ugasanga babigisha juste le minimum naho bigoye kumenya batabikubaje ubwa mbere ngo uje wabiteguye mbone umunsi dufise yabangana gute muri abakadere muri kumara umuntu yobaza igitigiri dufite yuko kingana no munsi abazwi officier mabariya murantunganye niteka ndiko ndaraba ico gitigira aho canditse kuko ndazi ko tugifise ngaha vers 18 voilà genda mugira ayo masantre de formation mutegure abo bantu bagende mu ivyo bihugu bafise inyigisho zikwiye no mu gisirikare barabigira iyo abasirikare bagiye Somalia nibaza ko baramara nk'amezi abiri hariya aya ngani ku muzinda bariko barahabwa inyigisho irane domemerere nabo baje mu bihugu byo hanze kuronka inyigisho zikwiye ntituvuze abagore gusa n'abagabo bose nico kimwe kuko uri umugabo ugiye gupagasa hanze genda mugira ayo masantre de formation mutegure abo bantu bagende mu ivyo bihugu bafise inyigisho zikwiye no mu gisirikare barabigira iyo abasirikare bagiye Somalia nibaza ko baramara nk'amezi abiri hariya aya ngani ku muzinda bariko barahabwa inyigisho irane domemerere nabo baje mu bihugu byo hanze kuronka inyigisho zikwiye ntituvuze abagore gusa n'abagabo bose nico kimwe kuko uri umugabo ugiye gupagasa hanze wewe ugaca ugenda ugaca ubimborerwa ya mbere mu ico gihugu ore yo kumenya icakujanye nta kabuza utegeza kugira ingorane nyakuba mushikiranganje ico kintu mugishimangire ko mugikomeze izo formation zihabe abantu bagende bazi ico bagiye kurondera koko ntibagende bazi yuko bagiye kugira ibintu by'amavagabondage mu bihugu bitari ivy'iwabo ico si kibazo navuze ko atari kibazo kwa gushimangira murambabarira ngira nsubira inyuma gatoya ikibazo gira kabiri nagumye mfise amakenga mugabo ntaco muraza kuyamara rirya tegeko twatoye numvise yuko habaye ico bitara leve de la double imposition hagati ya bijya bihugu bibiri Maroc n'u Burundi rero ikibazo nagumye nibaza ati none iyo ikori rigabanutse no kuvuga n'ibiciro byategereza guca bigabanuka ako kantu mwaragatize ko attention kugira ngo ntizo dusanga umwene gihugu muto agura ibintu ku giciro cyo hejuru wa mudandaza nawe akaguma ari we wenyene yoroherejwe muri iryo tegeko twatoye kanatsinda dusanze dufise n'ingorane y'imiti aha mu gihugu cacu c'u Burundi mu byo mwavuze bazemporta abarundi canke kumbure abadandaza bo muri Maroc bakunze kuzana nabonyemo ikintu c'imiti jewe rero numvise ikintu c'umuti naciye mvuga nti tugira agahengwe uravye ugiye ugendeye bene gihugu baragutura ibibazo vy'imiti bakakubwira yuko bagenda kwivuza mugabo ntibatahana umuti rimwe na rimwe bakavuga yuko bajya baganga imiti bayironka bagaca bayidandaza mu mafarumasi mugabo no kubabeshera ntibiba ari ivyo rero bikava ku ngorane z'uko umuti ubukenye nciye niyumvira nti ko iryo tegeko twarisinye nta nkeka umuti ugiye kuboneka kubera ko
ikori riba ryagabanutse. Ibibazo byanje, interano yanje yariyo, murakoze cyane. Ntibiba ari ibyo rero bikava ku ngona z'uko umuti uba ukenye. Nciye niyumvira rero nti ko iryo tegeko twarisinye nta nkeka umuti ugiye kuboneka kubera ko ikori riba ryagabanutse. Ibibazo byanje, interano yanje yariyo, murakoze cyane. Umushikiranganji atanga umuco ku bibazo kuri seri ya kabiri y'ibibazo aca ku makenga n'ayandi y'abakenguza amateka. Hama rero duce tuja rero ku vyo dusaba biza gukorwa ko mwabonye ko bihari. Ijambo niryo nyakubahwa mushikiranganji. Murakoze nyine iteka kunyongera ijambo. Ndanezerewe cyane kubona abakenguza amateka ibibazo byabo, ariko ngira ngo navuze ikirundi nabi kuko hari ivyo navuze mengo ntivyatahuritse. Sinzi rero ko nohava mvuga mu gifaransa kuko la présentation je nari nateguye mu gifaransa, ariko ntaco. Burya ngira ngo tudahendanye, ngira ngo namwe murazi biba muri kino gihugu cacu. Aya mashirahamwe atwara abantu abakozi ni ikibazo cyatugoye gose kuko beneyo si abantu banciye ngaho, ngira ngo murakwiye kubimenya. Hanyuma kumva yuko umenga le ministère porte toute la responsabilité, nibaza ko quelque part hariho kuturengera karimbi. I'm sorry. Kuko ivyo dukora, ivyo twabonye nk'iyi ntuzeye, ce sont des constatations twabonye natwe. Kandi naho tuba dufise umu ambassadeur ari quelque part, biragora kumenya umurundi wese yagiye hariya kuko ntamubwira ko agiye. Natwe ntitubimenya, bimwe tubimenya kubera izo ngorane zabaye. Kandi ntimubaze yuko ibi bidakorwa, twarabibonye kandi turiko turagira des actions. La suspension des agences zagize amakosa, iyo ni option tufise, kandi imwe yarabaye suspended kubera amakosa yagize. Hanyuma ibi rero twavuze les lacunes twabonye mu makontra, twarazibonye kandi on fait quelque chose kugira ngo ivyo bintu bihinduke. Ikindi naco nuko les fonctionnaires bagenda canke kubastabiliza ngo bagume mu gihugu. Sinibaza ko ministère des Affaires étrangères vraiment ibifisemo uruhara runiniya. Iyo ni politique nationale itegezwa kwigwa, bakavyumva. Twebwe tuguruye imiryango tuvuga tuti les bourses tuzinegocier, tutazinegocier bavuga bati ntaco mwakoze. Tuzinegocier bakagenda, hari abagenda kuri les bourses de coopération, abantu bariga bakaronka ubumenyi, hageze gukora sinibaza ko ari ministère yangaja. Hanyuma aha rero nibaza yuko quelque part umengo ministère twayihaye ntuze niniya cane, kuvyo mbona umenga hari ibintu biyirengeye vyosaba ni politique nationale. La stabilisation des fonctionnaires, mwese murazi bituma, ngira ngo au-delà de manque de patriotisme, ico naco kirimwo. Ngira ngo aussi nukuraba la politique salariale ko yo imeze neza, ishobora kwensita abantu kuguma ngaho. Hanyuma mu bisanzwe twebwe tugura imiryango gusinya ama convention, c'est une volonté politique, c'est une orientation politique. Tuvuga tuti reka twugurura imiryango hanyuma turaba hari des potentialités abarundi bacu bashobore kuzikoresha. Lomo iki kintu mwavuze ko qui a choqué la traite des êtres humains, natwe ça nous a choqué au plus haut niveau. C'est-à-dire jewe twaragize twandikira nikete abo muri ADB kuko babafisa mu agence bagenda gusaba NIF, bagaca basaba mu madokima basaba yose bagashiramwo le registre de commerce. Twebwe twarabwiwaje tuti twaramandikiye nikete tuti iki kintu est-ce que insérer ce document kikaja mu byo bisabwa, est-ce que ntishobora effectivement kizoha iciyumvira abantu bavuga bati finalement vous avez favorisé la traite des êtres humains. Ivyo ikete twarabibandike tubabwira tuti mworaba ingene mu gihindura kikitwa ukundi. Donc iyo ni préoccupation natwe dufise turayipartaja. Sinoza ngaha rero ngo ndababeshe ngo ibintu bimeze gutya. Twe twababwiye ivyo twabonye namwe mwabibonye, kandi turiko turagira des efforts kugira ngo les agences zihinduke.
hama ibindi navyo mwavuze le pourcentage des conventions navuze igituma zimwe zitaja en application ngira ngo sinobigarukako hanyuma le problème d'archive si muri ministère des affaires étrangères gusa muravye mu gihugu cose je amambasade yose naciyemwo ibi amadokima yaruzuye ntakigira nahabikwa mu yandi ma ministère sinigene bimeze ariko affaires étrangères turafite ico kibazo les ambassades turafite ico kibazo les archives zararenze urugero bimwe usanga bibitsa ahantu nyene hose yaruzura sinzi ahantu nyene bimeze arico gituma rero twe twavuze tuti nkaya les documents tubona tuti tuzokenera navuze ko twafashe deja ingendo yo kugira ntuze archivage moderne yo kubinumeriza nibaza ko ngira ngo mu gihugu cyose naho nyene vyogenda gutyo kuko burya l'archive c'est quelque chose d'important abagira ama recherche barabizi hari element ukenera ukazosanga ubayoblige kuja kwirondera muri bibliothèque royale mu Birigi canke ahandi parce que chez nous ico kintu cabuze donc aha naho nyene iki kibazo si kibazo ciharijwe na ministère gusa ya affaires étrangères hanyuma ikindi naco abarundi baja gusaba ubuzi amafaranga mwabajije honorable deuxième vice les 100 millions à savoir c'est pour l'agrément kwagreya iyo ntuze bakayiha uruhusha gukora aha baba baravye vyose bisabwa impapuro harimo urutonde rw'impapuro zisabwa bose bikwiye bakazana bordereau de versement iyo 100 millions muri caisse de l'état aya nta si amafaranga ya agence aja muri trésor public agaja gukora mu yandi ma projet y'igihugu les 50 millions tugumya comme caution aguma kuri compte ya ministère hanyuma iyo habaye ikibazo niyo dukoramwo kugira ngo tugurire ari billet canke ari ikindi kintu dufasha uwo muntu yagiye muri agence gufata rero nk'ayo mafaranga d'une agence tuyakoreshe ikindi kintu murazi ko vyogora ariko bien sûr sirovi gituba bwagomye mwinsista yuko les ambassades atacho zikora zirafasha abantu vraiment nuko ngira ngo mutabimenya haraba conseiller barara bataryamye bariko baherekeza abo bantu bavuye gukora canke bagize ibibazo bakaba oblige kurara mu aéroport kugira ngo birasure yuko uwo muntu afashe indege agiye harabashika mu aéroport ugasanga aje abonye abantu hajya muri aéroport basohoka akabona umenga arashitse agaca kwirikira bamwe basohotse za migration amaze kurengana migration acaba irrégulier ico gihe bisaba ko le diplomate abahari l'ambassade bihari igenda ikanegocier nabo bantu entre taharaho baba muciye amande muri Ethiopie urenganye migration utafise visa je pense menga c'est $3000 ntihenze kandi chaque jour wongera ko amafaranga le jour buhari ico gihe rero muzo baze neza les ambassades les diplomates bacu baragira ibibazo bikomeye gose kubera abo bantu babagiye bagiye mu nzira zitameze neza hanyuma ngira ngo mubajije nko mu diplomate wacu mu deuxième conseiller ari Qatar yaragize ibibazo gose ico gihe yabaye oblige guherekeza abadamu batatu umwe yarahejeje contrat we yarameze neza atashe nabandi babiri baje bahahamutse kubera ivyo bibazo nyene bagize il a été obligé yo kugumana nabo aricara nabo muri aéroport gushika arabwira meme les autorités aéroportuaires bati jewe nshaka kwirasira kwa aba bantu uwo muntu afise ingorane ashitse mu ndege aramuherekeza gushika ku ndege bona arinjiye abona gusubira inyuma aha rero kandi no kumenya yuko dans les budgets des ambassades ntayo musamahira bari prévu ako kigoro vraiment turakagira kandi tugafasha kuko nkuko twabivuze l'aspect droit de l'homme et respect de la dignité humaine twebwe muri ministère jewe personnellement n'ikintu shira imbere gose ico twarakibwiye les agences baravyumva harabatavyumva ikindi nagomba nkosore nuko ministère nta ruhushiha ama agence atari agréé s'il vous plaît nta ruhusha dutanga woyiha uruhusha gute kandi itari agréé ahubwo twisho twakoze twabwiye tuti kwirikiza amategeko mube agréé mukore nk'abandi mukurikiza amategeko kugira ngo abo bakozi murungika hagize ikibagora babe assisté tubone inga aho duhera sino ngira ngo nkuko nabivuze hariyo des spéculations nyinshi gose kuko abantu babifashe nk'urudandazwa aho kubona la valeur de l'être humain babona amafaranga
aha rero urumva si urugamba rwa ministere gusa twebwe tubibonye turagira aho tugejeje twabwiye nk'abo bantu amagence atari agireye ko twabandikiye amakete tukabamenyesha tuti muhagarike canke mube en ordre avec la loi bariko barabikora abatabikoze nabo twabwiye tuti tuzokwitura inzego zibishoboye zidufashe barabe ibihano bibereye turabwira tuti ubuzogira ikibazo yaciye yagiye muri ubwo buryo ari mu mwamutwaye vous serez responsable de toutes les conséquences zamushikiye aha rero twe tumaze gukora ivyo sinibaza ko hari ikindi kinini umuntu yokora sino les préoccupations mwavuze natwe turazifise ibi les abus abantu baba maltraités les contrats qui ne sont pas bien élaborés twaramaze kubibona kandi on est en train de sensibiliser les gens nababwiye ko turiko turagira ntuzeye dutegura des formations avec notre partenaire OIM ibi vyose birimo tuvuga tuti wewe ugomba kuja gukora aha voilà ingene uzokwirikiza ingene uzogenda les étapes gushika ubone aho ugejeje akazi kawe les centres de formation iki ni recommandation twahaye les agences kuko bajya bose bavuga ufise usanga ari inzu quelque part ugasanga abantu barunzemwo des dames principalement barunzemwo muzoze muri ama quartier ngira ngo muramaze kuzibona bo bakubwira bati turagira formation turabigisha guteka muga ofo ugiye ugasanga babigisha juste le minimum ico gero nico twaciye turokomanda tuti habe centre de formation babigishe la culture la guteka n'ibindi kugira ngo habe ntuze standardiser agence yose umukozi wese agiye ace muri iyo agence izobiri agréée par le gouvernement kugira ngo bagende bafise meme niveau sino bobo c'est le profit niyo bashira imbere ati je nzomugumiza ngaha panda xita je fais semblant yuko menga tuko turamwigisha mugabo au fond ashitse sur terrain ugasanga les prestations uwo yagiye gukorera ntazishima ivyo rero nka twebwe rimwe hazo turabimenya ariko anico gituma twashi tuvuga tuti bimwe tubimenya parce que peut-être habaye ingorane sino nk'abagenda ntihagire ikibazo bagira ntituzobimenya ntizomenya nuko ariyo bari hanyuma urupapuro bavuze muri dossier duha les agences umuntu agomba kugenda hariho fiche d'identification bamuha iyo nayo bayimuha après vérification yuko tout le dossier il est complet hanyuma iyo fiche niyo yerekana c'est juste pour une question de traçabilité kugira ngo amenye tu umuntu l'agence yarakurikije amategeko yose hanyuma bikabona kugenda sino nabibabwiye nta muntu tubuza kugenda agiye ku gatwe kiwe canke aciye muri agence c'est son droit mugabo c'est les conséquences usanga zigoye kujera hanyuma ngira ngo munkundiye no garukiriza ngaha hanye niteka murakoze ko abajejwe gushira mu ngiro abajejwe gukurikirana ishigwa mu ngiro zizi convention bo bara abantu bari rodovable iyi rodovabilité rero ibayeho ni naho tuzomenya tuti iyi convention ntiyagiye mu ngiro kubera yuko vyavuye kuri l'autre partie ntivyavuye iwacu sinze yuko hari uwundi muntu abona ikindi Honorable Leonard murakoze nyeniteka kumpa akajambo nakajambo naguhaye ijambo ryose murakoze kumpa uyu mwanya kugira ngo nyine naje niyagure ego nta byinshi si ikibazo canke ikindi mugabo reka ibibazo byose byagiye birabazwa reka ngire icyo mvuga aho tugeze nashaka naje gutanga une recommandation dufatiye ku bibazo byagiye birabazwa n'inyishu zagiye ziratangwa nashaka gutanga iyi recommandation ivuga ko hoba kwihaniza biciye mu matangazo gushengeza no guhana abafise aya mashirahamwe akorera mu kinyegero arungika abakozi hanze murakoze nyene iteka nicyo nashaka kongera izi zitatu twazumvikanye ko
ikibazo ntuzeye unabere unaravuze agiye kuri kimwe c'abamigra kandi n'ikibazo gikomeye cyane, ikibazo gikomeye cyane. Nta muntu n'umwe ari hejuru y'amategeko, kandi abo uwo ari we wese arinze aza akaza kurondera agrema ya agence yiwe aba yemeye yuko aja surotwa y'itegeko. Atangiye guhonyora itegeko rero nibaza ko ari byo ubushikiranganji bukwiye guhagararira. Icambere coco nimbe yaje yinyegeje mugabo mu nyuma abonye amaze kuronka agrema gaca haguruka, daboro ko kuza yinyegeje daboro nawe nyine n'amakosa yakoze, n'amakosa yakoze. Muri iki gihugu atabene igihugu bahari nta muntu n'umwe azokomera n'umwe abaho, nibo badukomeza, nibo badukomeza. Mu gihe atamwe n'igihugu ahari ubwo bukomezi bwose nta na kimwe none wokomera uri umwe hamwe gacugiranye. Kandi kirazira ko umuntu ari we yibonamwe ubukomezi ubibonamwo n'abandi bivanye n'ibyo uri kurafasha abandi. Kwikomeza hamukigira igihangange ni ngorane, kandi twibagira kimwe nuko ikidukomeza cyose n'Imana yaturemye. Kushaka kuba umeze gute urashobora kuryama ejo mu gatondo ugasanga yafyonze buto, ugasanga uvyutse uri rya bumba ryonyene ritagira ya mpwemu yaduhuhiramo, kandi muri ico gihe nusubira no kubona n'ibiko birabera uruhande yawe. Nico gituma nibaza yuko aha dufashe nyakubahwa mushikiranganji kugira vy'ukuri dukingire bene Burundi, dukingire bashiki bacu, dukingire basaza bacu, dukingire bavyara bacu, dukingire ibibondo vyacu, hama amategeko yubahirizwe. Aha rero izi agence zozo ntidushobora kurokomanda ikintu kitemewe n'amategeko ngo turokomande kugenda mu kigiruko. Amategeko yonyene ubushikiranganji burayafise bwo kwihaniza uwo muntu ariko akoresha agence atayafise, kuko turinze tukirokomanda yuko atigende zitemewe n'amategeko muzikorera tuzoba tuzemeje ngaha mu nkenguza amateka. Iyo rero iyo ni zone rouge y'abantu bakora batari mu mategeko. Ijo ni twiga umushikiranganje ico nagenda gikorera koranye n'umushikiranganje bw'intwara hagati mu gihugu, abantu bose batuzwe kuko bajya bafisa ama agence abo nyene mwandikiye bajya mwandikiye abo bakurikirana ivya ama agence bakoze akazi kabo neza, bajya mwamaze guhereza ama mise en demeure barabaza abantu bafisa ama agence barabazi, kuko bose badakurikiza amategeko avuga ati nakana ariko arakora ta agence afise kandi biriko bigenda neza, bashaka nabo kwimita bakore nkabo. Bajya rero barabazi, nibaza ko tubaciye ko bajya bashobora kudufasha. Rero jewe recommandation ndiko ndasaba ngaha mbona ngaha ibereye nuko hoba isuzumwa y'amasezerano yabaye hagati ya leta y'u Burundi hamwe n'ibi bihugu bitwakirira abakozi. Iyo suzuma ikabanza ikaba au niveau interne iwacu, tugatondekanya ivyagiye biragorana vyose cacu ya les ambassadeurs birwa barabira biruka hariya na hariya, hanyuma tumaze kuvyegeranya twebwe twese twamaze kuvyumvikana ko iwacu, tugaca dutuma ko abo twagiraniye amasezerano tugaca tubibereka vyose
tugaca tubasaba yuko twongera gusubiramwo amasezerano turavye ivyo bibazo vyose, les obligations z'ibihugu bigirana ayo masezerano, les obligations z'Uburundi zikaboneka, les obligations z'ibihugu bigiye kubakira zikaboneka, hanyuma n'uwuzogiriraho ikibazo nawe nyene akabona inyishu yiwe ahiri, n'umukozi agiye nawe nyene akabona les obligations zimurindiriye. Ivyo tumaze kubishiramwo nivyo bizotuma mu nyuma naho tuja kuri izo agence nazo kugira tuzitondeshe, utemeye kwinjiramwo akuremwo akarenge ko nahandi ho tudakingiye, mwavuze bitari bike, tudakingiye bene Burundi biragoye. Umuntu yumvise aza gukura amafaranga na cyane cyane akumva ko atora idolari, bose bakoma biruka bajayo. Mugabo twemere gutora idolari kandi tubona yuko hariho ingaruka mbi nyinshi abantu bariko barahura nazo. Ega hazogira n'igihe twevariwa dusange par rapport y'ivyo twakuyeyo n'ivyononekariyeyo uje usanga nta n'ico igihugu cungutse. Nibaza ko nahubwo rero kije uko nyene, nibaza ko twofashanya twese kugira tukiroforomire neza. Unayo leo kadi Wakoze kumpa ijambo n'iteka, nanje nagomba nongere ko recommandation twoshiramwo yuko actualiza accord canke convention bakoranye nabo muri ministere, kuko ndavye nka liste nubwo bavuze ngo zisatran kombe indirisho tubanze tuje sabwe kubakozi, reka tubanze tuje kubakozi, ibyo urakigarukana mu nyuma. Tubanze tuje kuri abakozi tubazi, reka mvuga ibyabo byose tubitondesha. Reka mvuga icyo abakozi twavuze ikintu cerekeye départ aba bagenda kurondera ubuzi muri minisante. Uri kuvuga ba leta banzu barekabo, banzu barekabo, abo banzu bareke turabashikako. Oya avuze babarimu n'abaganga bareka aravuga, abo banzu bareke turabashikako. Ico cabaza kurondera ubuzima muri ibyo bihugu by'Abarabu, abarije tubanza duheraheze. Ega ijambo ni gwanyu Deuxième. Murakoze nyine iteka kumyongera umwanya. Indi recommandation yo bijanye no gukurikirana abakozi bagiye gukorera muri ivyo bihugu hisunzwe amasezerano, ntibabarungike gusa mugabo inyuma yo kubarungika hobaho kuja kuraba uko bamerewe mu ivyo bihugu. Naho bigoye kumenya batabikubaje ubwa mbere ngo uje wabiteguye. Mbona umunsi dufise yabangana gute? Muri abakadire muri kumara umuntu yobaza igitigiri dufite yuko kingana no munsi. Abazwi officiel mabariya. Murantunganye n'iteka ndiko ndaraba ico gitigira aho canditse, kuko ndazi ko tugifise ngaha vers 18. Voilà. Ubu dufise abantu bangana ibihumbi 18 n'amajana 791 bamaze kugenda. Abo nabagiye baciye mu ma agence bari bien enregistré tuzi. Abagiye ku giti cabo ntabo tuguza ari ibihumbi 18 18791 personnes. Kuva ryari? Kuva amasezerano nabaye. Aha, iki gitigiri cari cyo gushika le 31 décembre 2025. Aha nibaza ko ari kuva ama agence ya mbere atanguye gukora amaze kuba agréé. Mengane 2022 ja 2023. Binjiza ngahe? Nayo mwomenyayo. Ibanga. Sarere yabo ntituyimenya. Ibihumbi 18. Turavye la moyenne y'abantu baronka le salaire baronka ku mufuko wabo ni $214 par mois.
umuntu aciye agwiza n'aba bantu bangana gutya tushika kuri 4 millions 21 274 dollars. signifie evaluation nibaza ko ikwiye. Murakoze jewe ni kubijanye n'abo bantu bakozi baja hanze nibaza ko n'ubundi ko gufatwa n'abari kubera ari igihugu kimwe kimaze gusinya amasezerano. Jewe nibaza ko borondera muri recommandation novuga nuko twemiriza ubushikiranganje bujejwe imigenderanire ko go gwiza ibihugu vyokorana n'u Burundi kugira bironke iyo main d'œuvre gutyo hagire abaja hana abandi bakaja hariya nabo bose bakoranira mu ico gihugu nico gituma usanga n'agashahara no kubakoresha uko bishakiye bavuga bati nta handi baja. Nibaza ko vyofasha. Murakoze. Le Gabon, la Guinée équatoriale, hari ibindi bivuga ayo masezerano kandi n'ubu nibaza yuko le ministeri bandanye irondera tubanze tujere ayadufise ko tumaze kuyatondesha neza ibintu byose bizoca bigenda neza. Deuxième wari wakirisha okay. Dufashe recommandation rero yo kugira evaluation y'amasezerano twagiraniye n'ivyo bihugu tumaze kurungikamo abakozi hama turabe intambamye muri execution yazo twagiye turahura nazo aho niho niveau interne hanyuma tumaze kuzitora duhamagara abo twayagiraniye kugira nabo tubasabe yuko hari izindi clause twoshira muri ayo masezerano. Hari ikindi nako ndiyumvira biramutse bishitse yuko tugira turuvoya ayo masezerano ngo kwimviranya ko bamushikiranganje ko hojaho cadre zibiri, cadre imwe do suivi y'igihugu kiwacu na cadre yindi do suivi ya kiriya gihugu kugira izo cadre zibiri no kwita no zita cadre de concertation technique ku bibazo bishitse ubwo nyene bigiye birashika ubwo nyene kugira abace barabakosha bitorera inyishu byihuse kuko sino ibintu vyuko baca babizana muri ministeri ugaca usanga ufite telefone yawe hamagaye wewe nibaza ko byozava bigorana ko kumviriza ibibazo by'abantu 1018 bari mu bihugu bitandukanye n'umushikiranganje nibaza ko vyogorana ariko nibaza ko iyi direction générale de la main d'œuvre nimba ari kwitwa ntumbatse niyo yategerezwa guca ibikurikirana mugabo no muri biriya bihugu bagiyemwo naho harakwiye kubaho cadre harakwiye kujaho cadre izo cadre zibiri zikaguma zivugana ku munota yibazo abo bagiye gukora ubwo iyo mirimo bahura navyo nibaza ko navyo byo kwapeza bikagabanya nibaza ko babarengera cyane barabarengera cyane babura umenga na mamashini nyene bakabona umenga nabantu umenga baragowe nabahebwe abibuze neza mugabo ayo majana abiri siyo tuma dufatira n'ababene igihugu kubera yuko ngahi Burundi urimye arasoroma yimbuye akagaburira umuryango wiwe kandi nibaza ko dusheza kubahagararira tutabahagarariye nta wundi muntu azobahagararira nta muntu umwe azobahagararira nibaza ko ivyo byose baba bariko barakora byose nibaza yuko ari test baba bariko baratugirako barabero dogre yo gukurikirana abantu bacu ahigera. Nakuba mushikiranganje hari kibazo nabajije kijanye n'iki bita autorisation de sortie. Nutabivuze ko hari uwo nigeze kumva ariko aravuga ati jewe bambariye yuko ngo ntarengana kuri aeroport ntafise autorisation gutitwa autorisation de sortie. Nayiko ndabaza none iyo document imeze gute itangwa nande
kugira ngo ejo nihagira uwundi agenda tumenye ingene tumoriyana. Murakoze. Yego murakoze honorable kuri ico kibazo. Aha nagomba ngaruke kuri ibyo bintu byinshi, hari ibintu byinshi bivugwa bitari byo. Hariho jewe ejo hari umuntu yamye telefona twari kumwe n'abakolege yambwira ko umwana wiwe yaguze yafise byose, yaguze billet, yafise passeport, ati yumvise abantu bagarukanywe baturiye indege kubera ngo urupapuro bavuga. Twebwe ico urupapuro tuvuga niyo fiche d'identification iba iri muri dossier ihabwa l'agence. L'agence iyo yarungitse umuntu ibifise la fiche d'identification iriko tous les éléments identification personnelle n'ibindi ku buryo nkuko nabivuze baba bazi bati umuntu ni agence tere yamurungitse agiye gukora juste les informations ziba zikenewe kugira abantu juste bamenye bati niya agiye muri iki gihugu agiye arungitswe na agence hagize ikibazo agira tukiaderesa kuri iyo agence tuti ari bitegerezwa gukora les obligations les engagements wafashe uzikoreshe. Ejo rero handi naho nyene yaciye ambira la même personne ambira ati bwa bundi uno munsi hari abantu bagiye ivyo bavuga vy'impapuro basaba ntavyo bababajije. Rero murumva rero hariho ibintu byinshi baza baravuga bamwe kubera justement cette question de concurrence y'ayo ma agence bimwe bitari fonde. Sino urupapuro rutangwa muri ntuzeye muri ministère niyo fiche d'identification ihabwa l'agence irungitse umuntu nayo gacibwe hereza uwo mukozi wabo akagenda rufise. Ubundi nkuko navuze ntawe tubuza kugenda ugiye twoba turenza ntuzeye tumurengeye akarimbi tuvuze ngo ministère d'abord nta n'uruhusha bifitiye nta n'ububasha ibifitiye bwo kubuza abantu kurengana. No kuringira ngo ndumva havuga ibintu byinshi mugabo byinshi ara usanga bitari byo bivana n'uri ko arabivuga n'inyungu ziwe. Murakoze cyane. Nibaza ko ari kuvugana neza n'abajejwe ikibuga cy'indege ca Bujumbura kubera yuko sinumva n'ukuntu bobona umujene ari hajya bagacamenya tujyagiye gukora ubuzi hanze kubera yuko hariho n'abajene bagenda hanze bigire mu bindi vy'iwabo batagiye muri ivyo vy'ubuzi. Sinzi rero ukuntu bashobora kubatandukanya bakamenya atujya no ugiye gukora akazi hanze aciye muri agence. Nibaza ko bokorera cyane kuri abo babonye bafise izo fiche bahawe n'ama agence kuko nibaza ko memereza agence zibaherekeza. Nandi hose ino bakoreye ku bajene bose tuzosanga nahubwo hariho nabagiye kwiterera kabumbu canye bagiye mu bindi, hariho n'abajene badandaza twose dusanga nico gituma nibaza biriko birazana induru. Ariko rero nivyo n'igikorwa kitoroshe, igikorwa kitoroshe kubera yuko igihugu cari cafashe iyi ngingo kugira corohereza abene gihugu kuza kwisumamwo. Mugabo abakiriya ama agence nabo babigize business, bimaze guhinduka business rero ca kindi co gushira imbere agateka k'umuntu bica bigorana. Wacha asigara harura yakuramo. Nibaza ko rero igikorwa twese duteza gufashanya kandi si igikorwa c'ubushikiranganje bw'imigenderanire gusa, nibaza ko ari igikorwa c'abantu bose c'ama ministeri nka yose twese duteza gufashanya. Ico rero ariko sino nkuko nyakwa mushikiranganje yabivuze twese twama twagiye muri ambassade ziwacu. Ambassade ziwacu zirita ku rugero kugira zifashe abarundi bose bazitura. Mugabo turazi neza nabo nyene uburyo bwabo ko buri limite, nimugire ngo naho nyene biroroshe. Ivyo byose nibaza yuko ari ukuza turabiraba kuko nk'igihugu nka Arabie Saoudite ubise baguhamagaye umuntu agira ikibazo hariya haraho biba bisaba ko umuntu agenda n'indege. Eske ubwo buryo buriho? Ni ngorane, nico gituma nibaza yuko mu byo tuza kurokomanda tuza kuraba ibintu byo korohereza izo ambassade zacu kugira zikurikirane
abo bantu bagiye gukora iyo mirimo muri ivyo bihugu baba basanzwe les ambassades iwacu zihagarariye. Nagira rero nagira rero tugende ku marekomandasiyo. Umukuru w'umugwi yari yavuze ko hariho rekomandasiyo bari babonye kuri iyi puwe ya mbere, azishikirize hanyuma agira imwe hanyuma turabe ko tuzihuriza ko canke se ilifo ameliorer par rapport y'ibindi bibazo vyabajijwe, navyo duce tubikora. Ijambo ni rwawe nyakubahwa murongo w'umugwi. Ega n'undi wese aba yabonye rekomandasiyo kuri iki kibazo ca mbere nawe nyene tubaza kumuha umwanya. Ego murakoze cyane nyene iteka kunyongera ijambo. Ku kibazo ca mbere nari nabonye rekomandasiyo zitatu, ngira ngo abubahwa bumvise twozifata. Iya mbere nuko hojaho feuille de route de suivi de la mise en œuvre des différents accords et conventions que le Burundi a ratifié. Iyi twayiyumvire kuko murabona ko ari nyinshi cyane, mugabo hariho nizo bavuga ko babuze irengerero. Nkibaza nti mu bushikiranganji bagize iyo feuille de route, yabivuze nyakubahwa umushikiranganji, hariho ibiba bibazwa mu maministere sectoriel, nico gituma hari unicité gouvernementale. Wewe nk'uri novuga kw'irembo, boraba nimba hari direction generale bijejwe, bakaraba ingene baza barakorana n'amaministere sectoriel, mugabo hakaja hiyi feuille de route yo kuzikurikirana. Vyoheza bigafasha ntitwirirwe turagera kwijana na 30 hariho izo batazi neyo ziri, kandi nyene icubahiro umukuru w'igihugu yaraziteye ku mukono. Iyo yari ya mbere mu gihe bokumva twoyifata. Iya kabiri nabishimye cyane ko nyakubahwa umushikiranganje yavuze ko yoyo basa n'abari muri yo, kwari ugupropoza ko hoba un archivage électronique des accords et conventions. Bica bijana nimwe ya mbere, bica biborohera kuza bararaba mbega iri kiraja mu ngiro niyihe, mbega yaryamye niyihe, twokora iki muri bimwe yatubwira. Iyi nashimye ko naciye numva ko nabo babonye ko ikenewe. Iya gatatu yari iyo kuraba ko abajeje gukurikira ishigwa mu ngiro z'iryo convention, zizo convention nayo mako ndetse n'amaproje atandukanye, boba abantu redevable, bamenya ko baza baratanga raporo régulièrement, kugira hari ahantu habaye ikibazo baraba ingene batora umuti hakiri kare. Kuko birababaje nk'iyo proje imaze igihe cayo ikiri kuri taux de décaissement ya 10%, ucumenga abantu bayikurikira ntibari redevable. Arico gituma nibaza nti boraba, nivyo yabivuze nyakubahwa mushikiranganje, nubwo ariwe turiko turabibwira, turazi ko atariwe wenyene abikora, mugabo nk'abaserukira bene gihugu tworokomanda n'ukuri ko boraba bajeje gukurikirana izo convention n'izi accord ndetse n'amaproje atandukanye, ko boba abantu vy'ukuri bazirikana igihugu, bakazirikana kwico bajeje bategerezwa gutanga raporo. Yego ingorane zirahaba, mugabo ingorane zihabaye iciba opportunité yo kuzitorera umuti. Ku kibazo ca mbere nyene iteka nizo rekomandasiyo nari nabonye umengo abagenzi bazemeje, abakolege bazemeje, ngira ngo namwebwe mugahezagira, ngira twozirungika kugira igikorwa nk'iki kimaze umwanya munini ntikigenda ata rekomandasiyo zijanye. Murakoze cyane. Rekomandasiyo ya mbere basaba ko hojaho feuille de route de mise en œuvre des conventions zose igihugu caratifiye. Hari utayibona uko?
ubwo ntiyo bihari nahubwo ayo masezerano none mu bushikiranganje bw'imigenderanire na departement ibijejwe. Yego hariho departement iraba justement ntuzeye direction juridique iraba ibijanye n'amategeko niyo iklasa ces conventions ngira ngo peut-être munkundiye nkongera ko kandi gatoyi iyo feuille de route turashobora kuyumvira mugabo nkuko twabivuze l'application ne dépend pas d'une seule partie. Hariho beaucoup de facteurs nk'ubu ko ndavuga nk'ubu ivyo nise conjoncture et conjecture sur la scène internationale. Iyo hari musenyaniye nka convention y'igihugu kikagira ibibazo kikaja mu ngwano canke kikagira ingorane économique biraffecta aussi la mise en application de cette convention. Hariho par exemple nka ntuze abarusiya baratwemereye les engrais chimiques. Ico gihe hacanduka ingwano na Ukraine. Les Européens bafata les sanctions. C'est-à-dire ibintu byose byama mu Burusiya biraba bloqué. N'ubu ces engrais chimiques ziri bloqué quelque part dans un port en Europe. Na ntuze na bari bagomba kubicisha muri Nations Unies, PNUD et autres naho nyine biranga. Murumva rero nk'ibi ça dépend. Nabaha ikibazo cha ntuzeye exemple kuri Maroc. Iyo par exemple nka Maroc twari twasinyaniye convention hanyuma hakaba utwo tuntu bavuga bati peut-être le Burundi a tendance à remettre en cause la reconnaissance de la République saharawi. Muri ico kanya bararindira canke mugiranye izindi ngorane ntoyi ugasanga kuko buje bihugu mufitaniye relation n'igihugu A naco usanga gifitaniye relation n'igihugu B ugasanga peut-être ces relations za A na C wa mugenzi wa wundi haraho usanga haba ntuzeye collision et puis en certain moment bagaca bezita gatoyi batireka ahubwo tubanze turabe ujya muntu kumengo ntitukiri hamwe bagafata kanya ko kwiyumvira. Donc la mise en application de la convention ifatamwe ibintu byinshi gose naho usanga une partie qui est vraiment disposée à la mettre en pratique. Donc nako nagomba kongera ko nyaniteka murakoze cyane. Yakwa mushikiranganje recommandation tuza kuyisaba au niveau interne habaye les facteurs externes zituma itaja mu ngiro ivyo nta na kimwe dushobora kubikorako mugabo kame mu niveau interne wacu tubone ko iyo convention yasinywe hari abantu bariko barayikurikirana ishigwa mu ngiro ryayo. Erega iyi recommandation irafise n'ikindi kiri nyuma yayo. Ico kiri nyuma yayo ni kihe? No kuvuga yuko iyo umuntu abona sa mise en œuvre idakunda aca atenyenya kuyisinya. No kugira nizi convention ziguma zisinywa kugira basinye gusa nazo nyene hasinywe convention tubona hari iki gihugu kigiye gukuramo. Je niko ndavyumva. Rero nibaza yuko tuyirotena. Nibaza ko tuyirotena. Abajeje kwandika rero nibaza ko batwandikira turaza kuzitora mu nyuma. Ikonvention ya kabiri yo ntuze recommandation ya kabiri nibaza ko kubatera intege ku gikorwa muri ko murakora cha archivage électronique hano kubatera intege tusha dusaba nahubwo ko ama ministeri nka yose yokora rumeme travail kugira ahantu hose hari les documents z'igihugu habe hariho iyi archivage électronique no kubatera intege. Iyo bari basabye ubwa gatatu ico tukigezaho tuje rero ku bindi wavuze abakozi Leokadi
urakoze nyeniteka nari mvuze nti tugiye kuri question yindi ijanye n'amadepart twari twavuze muri education twoca tuje njya kuri fuite de cerveau canke sinzi tukayita nka fuite de cerveau baba bagiye kurondera ubuzi bashaka kuja kurondera aho les conditions zoba ziri meilleure kuruta aho bari ko ico kibazo naco boca bagikurikirana bakagira nimba yo ba enquête surtout muri education na santé sinzi bakaraba Ministre Mugabe ico nibaza ko atari ica Ministre des Affaires étrangères. sinzi ko kivuga mugabo ni turabona ko ari constat twese tubona aho duca ko abana bavuga bati ntibagira bigisha muri santé uko nyene kuko tubibona cyane kubera ariho usanga hari abakozi benshi ikindi nari navuze ko Age kibitera ariyo ko bakenguza mari ikibitera ntimukize ni muri commande pour commanda gusa nari kibitera ntimukize ikindi nari navuze cari ico kwaktiwariza aya makoro nyene n'amakonvention n'amayemoyu kuko nibaza sinzi ko la liste yabaye exhaustive ndavye jewe n'igihe nawe umushikiranganje izo nasenye zonyene nta nimwe nabonye sinzi ko iri muri izo bongeyeko none nimbe warazisinye ntuzita warazisinye ntuzurunike muri Affaires étrangères wazirekeye muri teise ziricari muri teise nyene avec le ministère sectoriel bagakorana ivyo nari nshatse kuvuga kugira ashaka ministère nayo yerekane izo yoba yarasinye boba badafise muri classe canke eka abakozi erega aha twavuye kure murazi ko aya makonvansiyo n'ama organisation amwe hariho n'izasinywa n'abadiregiteri bagaca binjiza igihugu muri iyo organisation atanu wabatumye ngo binjizemwo igihugu mugabo no munsi uje usanga dufise amadeni atagira uko angana kandi bakubwira yuko meme le ministre des Affaires étrangères kugira yinjize Burundi dans une organisation abafise manda y'umukuru w'igihugu ico bita le plein pouvoir aba yamusinyiye akagenda ico kintu agifise mugabo barabifyataguye byose barasinya baratwinjiza kandi twarinjiye uno munsi turiko turagwana n'amariyere hari abantu bagenda muri organisation agaca mubwira ati hakagira indi nama ikurikira uzocushira ku izina ryanje invitation iza ari nominative ni Nahimana nta kindi muri ministeri nta n'ikindi kintu yikorera ko urayiraba gusa ugacurungika kwa Nahimana la recommandation de départ muyivuze kwiki